kumbere tubona nk'akanya tuzagenda saa 10 ku mugoroba mugabo no munsi mu gatondo ntitwigeze turongera twogenda kubera aba bashitsina babona turi kumwe twatiga ko twapfa tuganira nabo yego nico cyabitumye kabisa yego. Yes, kumbure turabona ko abaririmbyi batandukanye bagenda batelefona kumbure bababaza amagahunda. Nimwe mwakiriye Side Brother kumbure Side Brother bwa mbere na mbere ho haraciye igihe gishika c'imyaka nka 13 tutabonana mu misi ndumva ibibazo yarimo ndashaka numva ko ngira ngo yaragize n'ikibazo akanafungwa ikindi gihembo narandondeye ambwira ko ibibazo yarimwo munyo yakora byose byaheze buyidegemvye atakibazo na kimwe ego kubera nanje nk'uwapfunze nkugeza kugira igihe kirekire ndi mibohero nzi ingorane z'umunyengere bimera ubuzima umuntu abarimo bisha bituma rero nifuza ko Side Brother zatwasura tukabonana yidegemvye nanje nidegemvye. Ibi ikintu kimwe canke bibiri uba wakundiye Side Brother bigatuma turetse uko yoba yarafunzwe nawe warafunzwe ibindi bintu bibiri canke bitatu mu bijanye n'akazi akora kuririmba vyabaye vyatumye kumbure umutuma ko mu gisagara ca Gitega. Side Brother bwa mbere na mbere namubonye ku stade Gitega ari kumwe n'aba Natidred cyo gina nyine menga niho yari ndavyibuka. Side Brother kintu namukundiye bwa mbere aririmba imiziki idasaza imiziki idahera cyane cyane nk'umuziki umwe w'abarundi n'umuziki igihugu cyose ndetse n'ababa mu mahanga ariko bigeze kwa bari mu Burundi ujya muziki nibaza ko bakurikirana atazigira bibagira. Hanyuma kigira kabiri Side Brother kishira kwakwanya barundi kwakwanya barundi kwakwanya barundi kazi kwakwanya twiyubakira urundi bwacu bwiza. Igozen TV. Reka ndongere ndabaramutse ku yindi ncuro turabakunda namwe muradukunda kuko turabona ko tudatamba twirorera aho muba abambere kumbure kudutwandikira commentaire kumbure mukatubwira ati ni precha nk'umusatirizi ibintu kora biradushimisha kuko udushikira aho tuba dushaka. Ni kumwe rero n'umuntu navuga ko ari special muri Igozen TV umutumire yatumye vuga ati reka uno munsi ngerageze ndamurondere naho usanga bafatirwa n'utu canke turiya numwe kumburi mu bariko baragerageza ingene abaririmbyi b'abarundi botungwa n'umwuga bafise canke bagatungishwa n'ivyo basanzwe bakora. Imyidogo hirya no hino bavuga ati abaririmbyi b'abarundi babatumye ko babaha intica ntikizi ariko iyo bazanye umuririmbyi wo hanze bakamuha amamiliyoni ariko ndi kumwe rero n'umwe avuga ati jewe kabisa bari abana bacu b'u Burundi ndashaka ko bagera ku yindi ntambwe. Manager reka tubaramutse. Yaramuje cyane bose ego tumeze neza turashima nta ngorane. Mwavuye gusenga? Oya namusi byatagoye kabisa kumbere tubona nk'akanya tuzagenda saa 10 ku mugoroba mugabo no munsi mu gatondo ntitwigeze turongera twogenda kubera aba bashitsina babona turi kumwe twatiga ko twapfa tuganira nabo ego nico cyabitumye kabisa ego. Yes, kumbure turabona ko abaririmbyi batandukanye bagenda batelefona kumbure bababaza amagahunda. Nimwe mwakiriye Side Brother kumbure nimwe mwatumye Side Brother abanyagitega basubira kumubona imyaka irenga 10 batari bwamubone. Ico kintu cakujemo gute kugira ngo ushobore kutuzanira umuririmbyi tunyotewe imyaka itari mike? Side Brother bwa mbere na mbere ho haraciye igihe gishika c'imyaka nka 13 tutabonana mu misi ndumva ibibazo yarimo ndashaka numva ko ngira ngo yaragize n'ikibazo akanafungwa ikindi gihembo narandondeye ambwira ko ibibazo yarimo munyo yakora byose byaheze buyidegemvye atakibazo na kimwe ego kubera nanje nk'uwapfunze nkugeza kugira igihe kirekire ndi mibohero nzi ingorane z'umunyengere bimera ubuzima umuntu abarimo bisha bituma rero nifuza ko Side Brother zatwasura tukabonana yidegemvye nanje nidegemvye ego imikuru vyatumye Side Brother ndamurondera n'inkivyo ego. Ubundi nawo lege ko yapfunzwe nawe nyine muzomutuzanira Orege misanzwe nta kare twe bwaganire nawe ariko Side Brother ntabesha nawe arabizi twaravuganye twaricaranye twaraganiye twarasangiye bisha bituma rero nguma ndamubona tuguma tuganira cyanishiramo rero kumurora kuva imyaka yari myinshi imyaka 13 mugeze mutabonana mwarabanye marankumva ngo ari muri Irlanda ari muri Belgique ariko mu nyuma nditse kwa zonzera nakaza wadi nzarva ngo afungiwe mu gihugu kibanye ntibuka neza ariko yambariye
yego nawe kumbure ngira ngo warigeze kumva bavuga ko ngo yarongowe ayo makuru warayumvise? amakuru nibaza ko byari nk'ibihuha, ibyo ntavyo nigeze nemera, oya byarasirikiye gusa nk'imiski yemera ku mugabo, aya ntavyo nigeze nemera kabisa, kuko nibaza ko ari ibintu bitonashoboka. Yego ibi ikintu kimwe canke bibiri uba wakundiye Said Brother bigatuma turetse uko yoba yarafunzwe nawe warafunzwe, ibindi bintu bibiri canke bitatu mu bijanye n'akazi akora kuririmba vyabaye vyatumye kumbure umutuma ko mu gisagara ca Gitega? Said Brother bwa mbere na mbere namubonye ku stade Gitega ari kumwe n'aba aterefonwa ico gina nyine menga niho yari ndavyibuka. Said Brother ikintu namukundiye bwa mbere aririmba imiziki idasaza, imiziki idahera, cyane cyane nk'umuziki w'abarundi, n'umuziki igihugu cyose ndetse n'ababa mu mahanga ariko bigeze kuba bari mu Burundi, ujya muziki nibaza ko bakurikirana atazigira bibagira. Hanyuma kigira kabiri, Said Brother kishi araririmba amahoro, akunda amahoro, ni imusanga ibintu nabukundira n'ivyo bibiri. Yego kuri wewe umuziki usaza aba ari umuziki umeze gute? Cyane ko bari nk'umuziki usanga atabirebire mu kazi cyane kazoza birimwo, ugasanga n'ibintu bijana n'umwanya ubugezweho, ariko abantu baririmba imiziki mu buzima tuba twarabayemo kandi tugumamo kandi tuzonabandanya turimo. Jewe nshaka kumenya abenshi ndavuga abantu bafite akanoti, abagwiza tunga ubabwiye ko boshira amafaranga mu muziki babona yuko umenga ayo mafaranga yabo agira atakare, ariko mwebwe muri abantu kumbure muri ko mugenda mufasha abaririmbyi na cyane cyane mubatunganiriza ibiteramo bitandukanye mu mvo zo kunezereza abene gihugu basanzwe bakunda umuziki ndundi. Uwo muhamagaro wabajemo gute kugira ngo namwe mubone ko abaririmbyi mwabashira mu byo musanzwe mukurikirana? Yego murakoze kunje jambo. Mu rusanzwe abaririmbyi genda bakunda ko urashaka gukora ejo hirya ntagiye ugasanga musanzwe ivyisi ntibihera, hamundi wose ugasanga urajya ahantu nyimbaraka ari urubanza rwabaye ahantu nyimbari muri boîte kanaka cyangwa harabaye igiteramo kanaka, ugasanga bararuhura, ugasanga urateramye muri nzi kanaka arakoze utunaturiya mu komedi kanaka arakoze utunaturiya, ukacombara mu mutima umenga uraruhutse. Shobora kubona rero ko abaririmbye misanzwe ntibatamba biroreye, rafite ico bamaze kabisa kandi kiboneka. Yego kuri bajya bagwiza tunga nabo bareka guteza imbere abaririmbyi bacu b'u Burundi bakazana aba baririmbyi bo mu mahanga ndetse bakabaha amafaranga arengeye cyane uravye n'amafaranga n'udufaranga baha abana bacu b'u Burundi basanzwe baririmba. Cyo n'abantu bako abagifite ngendo bakwikibuka bakabona ko Said Brother arose umutera inkunga wo mutera inguvu yokomera gusomana bajya abandi biyumvira, bakabona ko wari rero wese umucanze w'u Burundi usanga kumbure ibintu byo bataho bigira karekare, kuko usanga supporter inguvu byose mu bikino kugira ngo yashobore kwisumbura bidakwira, kubera uburyo kumusanga ari boke ataba mufasha biboneka kugira ngo nawe agere kuri jya ntabwo abandi baba bagezeko. Yego muracari bato cyane ndiko ndabaraba, ariko kumbure mufise mu mutwe hagutse cyane, kuko muri abantu batahura cyane kumbure bakavuga ati iki canke kiriya ndagikoze canke ndagikoreyemwo cunzanira akarusha canke bigatuma tumenya naba canke nabari. Jiwe nakurondeye nk'umumenyesha makuru yarondeye kumbure umuntu atahura abaririmbyi icarico n'akamaro kumbure bafitiye igihugu. Ngarutse gato kumbure nk'akagohe wavunira abaririmbyi na cyane cyane murabona ko umuziki hari imiziki myinshi igenda irugagwa, bavuga ati izi ndirimbo ntimuze muzivuze ku maradiyo agiye atandukanye bivanye na context cyangwa ama video bakoresheje. Akagohe wabavunira ni nk'aka? Yego none vunira abaririmbyi nuko bo kwisunga cyane cyane akaranga, kugira ngo akaranga ko urundi nikaze kazimangane, muvyo bakora byose bakabikora bisunza akaranga ku Burundi. Yego cyane cyane ngira ngo nka Said Brother bamwe akababera ikitegerereza akababera akamaro. Said Brother ari umuntu akubita umuziki yambaye yikwije, abo bari kumwe abikwije byose bimeze neza. Nibaze ko atamuziki n'umwe wa Said Brother zo kugira wugagwa bitabaye ivyo, kuko arafite ukuntu avyifatamwo cyane cyane isunga akaranga. Yego uvuze ati abaririmbyi benshi bareka gufatisha cyangwa bareka kumenyekana kubera ko abenshi barahena ugasanga kumbure impunzi bambaye canke ama video bakoresheje n'ama video utoraba uri kumwe n'umuryango wawe.
kumbure nibo mushatse kuvunira akago go bagira ibintu abantu bituma biyumvamwo apana bijya bintu ushaka kumwe n'umuryango wabona cya gice kana kabirimo gishizwa kigenda kuzimya bijya ntavyo twifuza kandi tuvuza ko bakora umuziki wisunze akaranga k'igihugu cy'u Burundi. Yego imbere yuko turangiza Said Brother waramukunze kandi ubandanye ubigaragaza ngira akantu gatoyi mu ndirimbo yaririmbye indirimbo kumbure yagushitse ku nyota uburi undirimbire gato numve. Yego murantunga kabisa kuririmba birangura ariko mugabo ndafisa nk'umuziki uje n'umwe bw'abarundi ndetse n'umuziki nkunda witwa kwakwanya muziki we nemera cyane gose ndyohera cyane ivuga kabisa naho ngeze ngacamagarara niyo kwakwanyirize gato twumva kabisa gusa kwakwanya ndaze Said Brother hajya aribona cyabimenye abafise akazi kagoye urazi abafise akazi kagoye n'aba DJ DJ yo umukiriya aje gufatisha indirimbo araza bati DJ nshaka umpe ya ndirimbo ya nivuga DJ maze kuyumva aje bati uko kuntu umukiriya yashatse kuvuga melody y'indirimbo kanaka ariko nawe kumbure nk'akadiho canka akazi canka ijwi ryako karirimbo kwakwanya gato niko ngomba ungirire gato bashaje kabisa ikintu nosaba Said Brother aringa Said ingo hama turangize ikiganiro Yes murakoze cyane ndabona ndi mukumwe na manager ni batugejeje ngaha Gitega turamushimira sana Eric kandi azokora ibintu nibirenze ibyo kwakwanya barundi kwakwanya barundi kwakwanya barundi kazi kwakwanya twiyubakira uburundi bwacu bwiza. Yes nuko manager imbere yuko turangiza ikiganiro kumbure ndashaka umbwirire amajambo 2 canke 3 kuba ariko baradukurikirana na cyane tugana hahandi nyene ho kuhimiriza abagwiza tunga kumbure kubandanya bafasha abaririmbyi bacu kugira ngo nabo biteze imbere. Yego ikintu nosaba abagwiza tunga b'abarundi eka n'abari bo bose bafise ico babona ko boterera ko kabisa abamedisi b'abarundi abacuranzi b'abarundi nabo bokwitabwaho. Yego no bakubwira ati ari umukenya kana kaza kuza ari umunyarwanda kana kaza kuza kabisa stade barayizimya kandi ugasanga abantu bacitse usanga abantu basanzwe gose batokwegera ni cya gatano cyo Said Brother bari badizaya bajya urazikora bari gemani bakomeye bangaye Gitega. Ikintu nosaba nuko abagwiza tunga cyane bakwitaho uburundi bwabo bugatera imbere kubera kuko ari bafite n'ubushobozi arifite n'uburyo botera kugira ngo ivyo bintu byose bishoboke. Yego kubo babashimye canke kubashimye ivyimviro vyanyu adresse bo batora ko kugira ngo nyimba ari mitwe mwungurana canke nyimba ari agatererano kumbure mushobora kubaterera boshobora kubatora gute adresse kumbure musanzwe mukoresha akanimero kanje ni 69 wisaka 21 wisase nka 9 mu kirundi ndasubiramo na 69 amajana 881 amajana 859 na niyo WhatsApp yanje. Yego dusozera twibutse abo twari kumwe akazina kanyu hama dusiga inzira amavuta. Je nitwa Eric canke Yuric canke Kinyonga ayo n'amazina uyabajije mu gisagara udashaka kumbura. Yego yes nuko yari Eric canke Yuric canke Kinyonga umwe mu bantu basanzwe bakurikirana abaririmbyi kumbure babateza imbere muri utu canke turiye na cyane mu mugabo kuririmba nuko Eric canke Yuric Kinyonga reka ndagushimire cyane ariko nibaze ko nikindi gihe twabakeneye tuzobaronka kuri Igozen TV. Murakoze cyane karibu tena muzoza mudutemberere muzoza mushuga tumba naho araryoshe gusumba no ngaha bajya badizandazi barahazi barune barahazi bane barahazi muzobashye nta kibazo turi karibu kubakira. Yego asante sawa Igozen TV.